bigenda kumenyesha yuko uko duga niko abagushigikira n'abagutera intege bagabanuka. Mu ntango ugitangura no kuvuga toute la famille biri fière, abantu bose bakwegereye muri quartier baragenda ku mashuri akavuga tujya eje turabana, ujya n'umugenzi wanje twariganye, ujya niki bakaguhanura bakagira, ariko kugenda uraduga sinzi ko ari nka bimwe bya ntuze ari muri ivyo yavuze ngo badukunda, ngo baradukunda badufasha, ariko tusaho tugarukira dutanguye kubarenga. Ngurumva ngiyo utanguye kurenga umuntu agukonseya petit frère urabibandanya, ariko ugasanga petit frère atanguye sinzi ko no bijana muri yo we, ariko ni ibintu nawe nabonye muri mu buzima bwe wanje. Naronse abantu benshi muri iyo myaka 2012 2013, abantu benshi bashigikira bampanura bagira iki, ngiye muri Ethiopia ngarutse bakaca batangura kugabanuka buke buke. Nkoze publicité yatumye menyekana gose, urumva bagira abarundura bazi ubu yatanguye kuyaronka, yatanguye kwibabura gasigaye kayafise, wa undi rero atangura kwibaza kumusumvya amafaranga, niko kwigirayo asubira yaca kwigirayo, aca kwigwayo ahubwo aca kuri kote ya critique. Niko abantu ni nature y'abantu niko bameze. Kino kiganiro ishure ry'ubuzima aho tugiye kuganira no beshi muzi nka Kigingi 6 iragoye kuronka mbwa kandi iragoye kurambana. We kuva za 2012 n'ubundi mu bakomedi b'abarundi wa mahejuru hari abaza bagasubira inyuma, hariyo nabaza ni byavance kubira iki Kigingi bya mahejuru ibanga niriye. Bon jewe ibanga riragoye kurimenya, ariko jewe ikintu nibaza kimwe namambwira na petit frère, ibi bintu nimba wabijemo kugira uronka amafaranga uzomara kabiri, ibi bintu nimba ubikora kugira umenyekane uzomara kabiri, ibi bintu nimba ubikora kugira wigane uzomara kabiri, canke kubera wamvia ivyo naka yaronse via ibi bidukora umwuga uzomara kabiri. Ni ha challenge yo gukina muri sale ngo abantu bakavuga ngo akinira abantu baborewe, ngo nibo batwenga ibintu vyiwe. Umva nyene babandi baguca intege, ariko turavuga ati tugende muri centre islamique nkora spectacle yitwa abarundi gayemwe, hari huzuye abantu barabishimye. Ico gihe twanarihisha, urumva yuko haza ya complexe y'abarundi famille kiravuga ati reka kuyamenyo y'abatwenzi, mbega shawura afise ibintu bya kuvuga ndabagirisha ama repetition wenza na kugiti cyawe iyo hagiye uburi kurategura ndafise nka evenement runaka zojamo cange zijya nka Kigingi sama comedy horubira jembo wewe repetition simaguruka ngo nkine, ariko iyo turi kumwe n'abandi ndakina nandi ndabakinira ivyo nategura. Mesino jewe imiteguro yanje ni iki gitabo. Ni kuvuga ni guca ni kubera tuba inspiré par la société, ndashaka kuba ndiko ndaba ibintu byabaye muri Venezuela nkavuga ni c'est l'actualité ko ikintu kina kan nkaka pampa ego hanyuma cyakanya nkaraba Trump arikavuga iki papa c'est ça ni iyo repetition yanje. Hama rero ngeze muhira nkasubira nkabusoma utuntu nanditse, kuko je ndiko ndasoma ibintu nanditse ndabona ukungene nzonabikina. Twebwe je sindi wambera twenze canke mutima canke abatwe tubikora, si twe dutwenza. Je ndafise par exemple umuntu anwenza cyane gose nkakurura na musozi, ariko ntaja kubisena nuko atahisemo kubikora nk'akazi. Nukuvuga twe nitwe twabigize umugo, nitwe twagiye imbere, ariko subwo yakora twe turabambere, ariko subwo yakora twe tubishoboye gusumba abandi. Okay, yes. Reka tubaramutse tubifurize kugira amahoro, amagara meza n'amafaranga. Ni Omvisha nyuma tubaye kazi cyane kuri Agaciro Media mu ishure ry'ubuzima. Kino ni kiganiro ishure ry'ubuzima aho tugiye kuganira no beshi muzi nka Kigingi, ariko iyo ngira n'izina ry'umwuga arafite amazina yiwe y'ukuri ni Mugenzi Alfred. Niwe tugiye kuganira muri kino cigwa. Yemwe kuba taratora inzira y'ubuzima baraza kuronka ivyigwa ndema butunzi, kuba bitoye baraza kuronka ivyiyumviro ngwiza butunzi. Nuko Misi Kigingi tuguye kaze cyane kuri Agaciro Media. Murakoze cyane. Ego merci. Mu kiganiro ishure ry'ubuzima. Ishure ry'ubuzima no munsi tugiye kwigishwa namwe uko bikose murafise
inzira itoroshe mwaciyemo kugira ngo uno munsi buri mu isinzi ry'abantu babamenye mukora ibikorwa bikundwa mbere n'igikundiro mu kirambane sinzi baro bavuga ngo success iragoye kurondera mugabo iragoye cyane kwirambana dusubira inyuma monsieur Kigingi mu ntango Kigingi ni muntu ki Kigingi ni ko bivuze nitwa Mugenzi Alfred aba ndumwana yavukiye ngaye Bujumbura umuryango w'abana bane nkaba ndumurundi yego umuryango w'abavyeyi bose ari abarundi nkaba muri kano kanya nubatse mfise n'umwana umwe hanyuma ko bivuze gusubira inyuma sirtu mu bwana na jewe mu bwana bwanje nakuze nk'abandi bose narize primaire nkusi umuryango ngakora primaire ku Mutanga Sud nari umwana kerebutse nari umwana akunda interaction n'abandi interagisa n'abandi ego nari umwana shoshwanutse wa mbere mu kabiri narakunda kuririmba narakunda gutamba nari umwana akerebutse nyene tangora nafise akerebutse mu akunze kubana n'abandi ego byaratumye ariko ukuntu usanga abana bavukiye ngambwe isagara cya Bujumbura ikirundi ari tari cinshi we cyabaye cinshi gute kuvuga ikirundi ciza gose ikirundi nakuze ndabikunda ariko byagiye kuba nari nsazo nkunda ikirundi ariko nibaza ko nagiye kurushirizaho bivanye n'ubuzima nagenda camo kuko mu 2005 kuva mu 2006 gushika mu 2009 n'umunani narakoze umwuga w'ubukameraman aho nafata amasanamu mu manza mu mariage aho rero nagenda ndumva kungene bavuga amajambo nkabikunda hanyuma rero naricara n'imbere yavyo ndiko ndagira ibyo bita montage editinga kuvuga yiri kuravyumva rero ni wavyifatiye ni uvyeditinga ego ariko ndavise na n'umukuza yabaye muhira nibaza ko ari umuntu wa mbere yagiye nyiza utuntu twikirundi twinshi yabaye muhira igihe kitari gito akaba yarabikunda yarabizi yarazi kuvuga yarafise amajambo menshi y'ikirundi yavuga utuntu tutugwimigani udututsi tumwe duto nyine abantu batukana ati umuntu akubwiye ikintu ukagikuramwo ukagikuramwo akantu ati utiki uraka ibintu vy'ikirundi uzumva ngo yatwigisha ibitutsi ariko cane ariko twarumviraho ibintu vyinshi vy'ikirundi hanyuma rero umuntu mubana mu nzu urumva yuko ugenda uramwigira ko ibintu bitari bike hanyuma rero haza kuza n'ivyo vy'amakamera ego umuco w'ikirundi rero ndawukunda ko ni identité ni ikintu nkunda ni ikintu no mu buto bwanje nabaye muri deux no vyita nk'umuri deux no kuvuga natwaye imihari nabaye chef de groupe nkiri muto cane natwaye umuhari w'abaskuti nkiri muto aho byaba ngombwa yuko nje imbere y'abandi nkavuga ijambo serukira abandi ibyo rero ni ibintu byamfashije cyane kuko nabikora ndabikunda no mu buto bwanje nicaye mu bansumba bimwe kera bavuga ngo amarigara niki rero ugasanga umuntu agenda aramenya kungena abantu baganira agenda aramenya kungena abantu bakuze bavuga kungene rero byaramfashije rero mu buzima bwa misi yose aho nagenda cana nabwiye ko naciye mu mihari naciye muri kohar naciye kumenya kungene uganiriza abantu uronse akanya gufata ijambo kungene exprime mu muco w'ikirundi ariko dusubiye inyuma ukiri mu mashuri siritu nka primaire cyangwa secondaire iyo umuntu ariko ararota kazoza nta nzitizi nkashiramo umenga je nzobiki kana agomba umenga bizo ariko yageze kubiharanira acazanga hari bimeze nk'ibidakunda we wumva kuzoba umuntu ki nibona mu bintu byinshi cyo gihe urumva hari byo nakuze muri periode y'amagume igihugu cyaho kiraca mu magume kuko mfise imyaka itari mike amagume presque haburamo make ntabonye 1993 nari nkuze mirongo bihe byose byagiye birakurikira kuva 1993 byose nabibonye ariko wowe kuraba isura ntiyo vyemera urumva
ico gihe indoto ntizari nyinshi, nta byitegererezo byinshi by'abarundi twabona, ariko naribona ndi umuririmbyi nca muri korale, naribona cane cane, ariko ibintu byaza birampamagara byari ibintu plus bitumbera cane mu bintu by'akaranga nukuvuga je n'umuntu namye ncapa, n'umuntu nubwo amashuri yanjanye mu bya electromechanique byo by'umwuga, ariko byo uri kuravyiga warumva kuzobikora. Bon, oya sinobesha no kuri byari ibintu ni cifuzo c'umuvyeyi atakiriho, yifuza ati kubera amashuri yagiye arangora gatoyi muri secondaire, agira ati sije nobona arashitse mu w'icumi akagira akiga ETS, akiga mwuga, kuko abo tuvukana abo bariko barabishobora cane. Hanyuma rero ngeze muri uwo w'icumi navuga nti Mutama niyo yarakitaba Imana, n'umuvyeyi wanje nasigaranye, agira ati ya cacifuzo ciwe genda kuri ETS, nsanga ahubwo ni biharuro nta mwuga, niko ni biharuro byinshi gusumba aho mvuye muri enseignement général. Ariko aho hose urumva nari mu makorale, narakina basket muri Kerne, naribona urumva ndi umukinyi wa basket, mwanya umwe nkabivanga ari byinshi, n'umuntu nakora ibintu byinshi ndibuka. Ari numwe wari bwabone dufate yace muri basket ukabona ko yateye imbere, ndavuga nk'abarundi cange ico gihe gutera imbere, kuko urumva ntawe wari bwarenge ngo arenge ibihugu. Gutera imbere byagarukira hajya nyene bijya nyene tubona, kandi umuntu yari karakina yabona nyene ari hajya, navuga nti nifuza nanje kuzokina muri Kerne Buffalo, akinana na nkaja hejuru urwego. Ico gihe bararonka nibaza kibatunga canke kibafasha, aho hose umva nkaja muri chorale, aho hose nagiyemo kubera iki, kubera gutera inkuru abagenzi bagatwenga, umwe akambarira turaza muri chorale bana dusangire chorale. Yego nuko twamenyanye n'uwanjanye, kubera twari ku ishuri kuri Vugizo, tugatera inkuru agatwenga, ninja muri chorale gutyo ntango ivyo kuririmba. Ico gihe wagiye muri rya Saint Dominique de Waratubona? Nagiye muri Saint Dominique. Uyimazemo imyaka ingahe? Sinzi nagiyeyo 99 urumva. Yego nagiyeyo muri 99 ntihenze, muri bibiri. Yego nibaza ko muri 2000. Okay. Chorale nibaza ko yatanguye ntihenze kanini, ndibuka indirimbo ya mbere twasohoye Ingo tuyibyinire, nari maze igihe muri chorale. Rero Ingo tuyibyinire nayo ni ya 2004, urumva ndi un peu imbere gatoyi, sino precisa neza umwaka, ariko ndi imbere gatoyi. Okay. Rero nivyo umunsi rero wisanze muri kariyeri ya comedy. Hari abantu icyambere we wabijemo gute, ninde yakwespira kugira ngo wijemo? Urumva nkuko nakubwiye yuko en fait urumva hari periode ya 90 muri 2 ndabeshe muri 2004 na 5 na 5 na 6 n'indwi niho twatangiye kubona uwo mwuga, hatangiye kuza ibi vya internet. Uvuga mu bindi bihugu byaraba, ariko ngaho Bujumbura ntabyo twari tuzi. Ico gihe urumva nari umuntu atera inkuru, abantu bakaba bizi muri quartier y'Ingaratwenza, mu basuti y'Ingaratwenza, abo twakuranye gutyo, aho hose nagenda aca ama club bari babizi Ingaratwenza, ariko nta n'uwampanura ati bigire nk'umwuga nka naka, kuko nta muntu nta warahari mwarabirako, nta warahari. Twe dufise abakera babikora, ariko ntibabikoze nk'umwuga cane ku buryo uvuga ati woronka nk'umuntu. Ico gihe muri ndabitanguye muri 2012, umuntu ambarira ngo bikore nka naka. Bari abantu babayeho kera badutanguriye, ariko urumva ntibyari plus professionnalisé. Hari abo nigeze kuba numva bakura babivanga na journalisme, bitwa ba Mishu, ba Mashok. Yego bajye nta kimwe bigeze bagira igiteramo gihuza abantu nawe ukaba woje ku Jene sina nitwa ico gihe urumva je ntavyo narimo. Yego navyo narimo, je natanguye muri 2012 juste bagiye. Yego mishagiye twaranahuye, arambaza ati mbega ni kweri ki mbe warihe kutabitamwe tutaje dukorane, sinabibona. Je nabona umengo nari plus réservé cyane gukinira abantu mbanzi. Rero
hacatangura rero kuza rero iyo movement, tangura kubona bitwa ba Gad Elmaleh, tangura kuronka internet, tangura kuronka YouTube za kuraraba mukabone ahandi. Gad Elmaleh yego n'umuntu yanyispiye cyane, nifise ama CD ico gihe bayita ama VCD. Yego ndibuka ko mwijoro misi yose nama ndiko ndayiraba iyo CD, ndayifata no ku mutwe ndamenya, ariko ntaguma numva umengo no usubira kuyiraba, urandi ikintu yugikunze nyene. Ego nuko vyagenze rero. Hanyuma rero ngira amahirwe yo kumenyana n'umuntu arambona mwiyongabirano, aratangura kunyubahura mugenzi. Hanyuma turabitangura muri 2012, turabitangura. Urumva nari mfise quand même aho ndabira, naho bitari byoroshe, ari byo bita kugira une identité, ukina ivy'iwawe, kudashaka kwigana wa wundi wabona. Ego kandi uko biri kose burya niyo kinangira birisunga culture cane. Urumva ivyo abari karakina yabikinira abafaransa, urumva sinashobora kubikina. Narondera ibintu bigomba kumera ivy'iwacu, agerageza kumwigana, ariko fasa bikina ariko ntivyari byoroshe. Me abantu barabikunze, turabitangura buke ico gihe ntivyari byoroshe 2012. Hanyuma rero birateba biraduga, abantu 50, 100, amajana 200, amajana 5, turahindura ikibanza, amajana 8, turaduga. Ariko ukiraho nyene mu bintu bijanye na development personnel, abantu barakunda kugira ubwoba bwo kugira départ. Umunsi wa mbere uwaka gukoranya abantu, umunsi vyari bimeze gute? Bon, nsubira inyuma, barabona yuko jewe sinibona vraiment muri ico gihe. Ndibuka yuko nariko ndibukanga nintuze ndonderana ico gihe, nivyo vyari vyeze, ndiko ndondera kungene mva mu gihugu nkabo nk'urundi kwaruka. Rero uyo yabonyemwo, yangizemwo icizere, yambonyemwo iko ndabishoboye. Yateguye en complicité n'umuntu afise akabare. Hanyuma ndajayo la veille, turiko turasangira, ndabazana imbega ahantu bakorera iki. Hasigari ibintu vy'ama spectacle, kumbe ni podium yiwanje. Mu nyuma rero banyoyo yarambara ati ahejo ni banyerekana afishe. À l'époque urumva nta nama Android nta yarahari, abantu bake nibo bari bafise Android, ndavyibuka 2000. Bagiriye ama afishe gusa, bakora afishe kayisha kuri Facebook ico gihe yariho. WhatsApp yari ifise ngira nk'abantu 100 mu gihugu cose. Twaravyumva byari ibintu by'umuzo, ibintu bije bishasha, nkuko bavuga ngo Starlink. Umuntu ari Makamba ntashoka amenye kwari nkuko twarumva ngo WhatsApp, kumva WhatsApp ni WhatsApp, umuntu akuramutsa WhatsApp ibiki ngo yaye ngo ni inzira ngo yo kwandikiraniramo. Rero inzira imwe yo kubipartager yari Facebook, kandi ico gihe yarakurikirwa cane n'abaruka bw'Ibujumbura, ku buryo urumva ushize ko ako kantu kwa kane twararonse abantu kwa gatanu, twaronka n'abantu kwa gatandatu. Yego ico gihe hari bush hour nyinshi, abantu barabwirana, abantu barakoresha fix rero baranyubahura, ndagenda imbere. Condition yari imwe, ariko jewe mbonye abantu ntazi sinkina. Kuvuga muri jewe sinari bwaremo icizere, sinari bwirememo icizere, bivanye n'ibintu byinshi, amafacteur ni menshi. Urumva kwa kuntu usanga urabaye affecté n'ubuzima waciyemo mu mashuri. Ukabona aha rero mu gisagara aho abantu bose baba bazinanye, bavuga tujya no kwa naka, twariganye rasta byaraciga mu kangahe, tudu complexe rero ugasanga tume ikiri muri jewe, ariko kikaguma kidudubira. Ivyamuza ko ntera inkuru, umuntu tumenyanye kabiri naba natangiye kumutera inkuru, ariko umuntu ntazi nacangira gutya. Byatanguye rero gutyo, abantu bakeyi de connaissance banje, ukuvuga chorale, abaskuti, quartier n'abagenzi bakeyi. Hanyuma buke samedi barakubwira ati winjire, ko nta mahera twarihisha, winjire atari ko urabe winyegeze, kuko akubonye acahagarika. Buke rero niro tuva ndiko nginira imbere y'aba docteur, ndiko nginira imbere y'abantu kera nto kwibaza yuko novuze ibintu bikabashimisha. Icizere rero kibona kuza muri jewe, ndavuga ni bwa bundi Imana hari ikintu yashizemo kidasanzwe. Ntangura rero kubishamo inguvu, ntangura kuza ndakurondera nyine ibintu, kubumva nakina weekend zose. Ico gihe ngitangura nakina ama weekend menshi, kandi nari nihaye challenge yuko ata nkuru nateye zosubirana. Narakinye uwo mwaka wa 2012, natanguye mu 8, narakinye gushika muri Decembre, turinja 2013,
niha challenge yo gukina muri salle ngo abantu bakavuga ngo akinira abantu baborewe ngo niwe watwenga ibintu byiwe umva nyene babandi baguca intege ariko turavuga ati tugende muri centre islamique nkora spectacle yitwa abarundi gayemwe hari huzuye abantu barabishimye ico gihe twanarihisha urumva me ibintu bigenda birakura turonka video za mbere tukagira rero ntibyari byoroshe kuko urumva yuko haza ya complexe y'abarundi famille kiravuga ati reka kuyamenyo y'abatwenzi mbega shawura afise ibintu bya kuvuga urabizi imiryango yose baba bashira imbere umuntu babona nyene amashuri yakundiye urabizi abavyeyi bacu bari fier yo kwerekana umwana usanga abishobora bitora wa undi akaja inyuma ni kirere y'umubwiye umuvyeyi ati je ndagiye hari ibintu yagira ati reka kuyamenya y'abatwenzi abandi barafise ibyo bavuga barafise me buke nyene ndabigwana ndabitsinda ahubwo ko byari n'umuzo mushasha muri iriya myaka ndibuka ibintu artistique byinshi bavyita ngo ubugenegene ko cumengo nyine baravyambuye iteka barayikengereye nta batwenga ahubwo n'umuryango w'iwanyu uti bashujye mwana ibyaje abandi barize bwa mbere ico gihe nta ma video menshi twagira kuko urumva nakubwiye yuko umuntu ntaba aritora ama transition ibintu ama technique nyene sur scène ntaba aritora neza twakata akantu kaba kakunze akantu gatoyi kakunze niko twaca dupartaja tugashira ndibuka yuko video ya mbere twakoze aka video ndiko ndavuga inyifato y'abakenyezi cyangwa abantu b'abakobwa kungene ibintu bimwe tubona muri societe ko ari bisanzwe kandi atari bisanzwe abantu bagenda bakigera ma soutien gorge no kuvuga ibintu inyambarire yo mu munsi y'umukenyezi ibintu ari banga mu bisanzwe muco w'ikirundi ariko ngira kubera kubura umwanya kubura aho bipimira bagashira ko hejuru y'impuzu niki karakunzwe mu nyuma narakinye twaza turakata mu nyuma nashize ko intambo mu butambiro bw'ungahe Bujumbura urazi ko butandukanye arazimbye arazimbutse ukungena abantu inyifato bagira kandi tubazi yuko twese mu kibano tubayeho kumwe uyu umuntu yari katambira muri archipel kungena mera amadansa abantu bajeyo ni bande undi ari hari muri VIP utwo tuntu duto rero nitwo twagenda rero iyo tumaze gushikira abantu urumva critique ni yabanini cyane ahubwo abantu bagira ati numva inyota yo kuja kuraba uwo muntu kuko quand même nabereka ibintu biri réel nabereka ibintu bavuga ati bazi ko c'est vrai hano umuntu agize ati bazi ko ibyo bintu kuko niko kazi niko twebwe turijisho rindi novuga abakomezi kungene bakora partout nabantu bagerageza kugira une autre analyse cyangwa bagashaka kurabira novuga miroir guhindukiza icirore ukakijanisha mu yindi ati ehera ibintu biravye muri iyi way biravye muri iyi sense muri inzira ubona abantu bakagira ati urazi ko ni retrouve urazi ko ivyo bintu naje muranda bigira urazi ko c'est ça abantu rero ntibyagiye ariko ntibyabujije kuko hagiye haza mu yindi myuga nagenda akora ku maradiyo aho twaza turavuga ibintu tabu muri societe aho rero umuryango waraza ati mbega njya muhungu wawe ntaja kuvuga ku radio meze gute alors que yari objectif y'iradio ni intumbero baduha batubarira ati vuga ivyo bitavugwa nyene kugira duhindure societe tukavuga abana batwara amada tukavuga abagabo bagenana n'abakobwa bakiri bato tukavuga ibintu byinshi bivugirwa mu nyongoshwa tukabivuga inyifato z'abagabo mbi z'abagore mbi inyifato mu kibano ababanyi ama incidaba ibiki hari gihe byashika rero tukavuga ibintu ndoragitsina aho rero wasanga abantu bamwe bagira ati arasaze kuko yari radio ya mbere bivuze ubu nibaza yuko nta gishasho bakirimo ko twarabivuze rero ivyo ntivyabura ariko cyane kuri scene nta bintu nk'ivyo byo kuduca intege byari bihari kuko nta byinshi twabaha uretse mu myaka yagiye irakurikira tugatangura rero gukoresha ama YouTube tukabisha kuri YouTube ibintu dukoze tukahana accessibility abandi ubu urabona yuko nkora igiteramo nkugururira amacano yanyu mwese mukaza mugafata uko mubishaka alors que il y a un droit bisanzwe ni propriété bisanzwe ni propriété nuko uri umwanya ntariko ndiko ndategura neza ibijanye
n'amacano yanje ya YouTube sino mu misiri imbere nta muntu azosura kwinjira muri messe ngo karafata image kuko nanje yo ndayishira kuri ku ma platform yanje rero nuko bigenda rero abantu bagenda barabona ivyo dukora tugenda turizegwa n'amashira hamwe tugenda turizegwa nuko ndonka akazi mu radio ndakora imyaka 7 bigenda birakora gutyo ariko reka kumbure ducishemo gatoya ku bantu bafise ama business runaka bashaka kumenyekanisha uyu kwigingi ngafisi ijwi bigera kure arabivuga twamusanze mu biro ahasanzwe yakira ko muri nabashaka kugira ivyo bamamaza bashaka kumugendera ngaha muri Asiatique kuboke na contact yo munozo dubwire tubiba hama rero ku munsi rero wabonye ugiye kurira indege ari byo bihujabukanye urubibe rw'igihugu cyangwa umupaka wa Afrika ko muri utagwe kurenga cyo gihe wiyumvise gute? Byari ibintu biryoshe je natanguye kugenda muri 2013 ngiye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda c'était la première fois. Ico gihe wagiye n'indege cyangwa n'umuduga? Ico gihe nabo nyene nibaza ko no mu Rwanda ntidusumbana kandi mu bya comedy nta buryo bwinshi byarimwo ngiye n'imodoka ariko ndibuka yuko quand même que ça soit imodoka cyangwa indege ndibuka ko byagize impact kuri je kuko urumva naravuga ni bwa bundi bya bintu no mu Rwanda barabiraba umva byarashitse byararenze imbibe ibikiri byo mu Burundi gusa yego nico kintu canyinejereje cyane nyabona kuvuga ati ndiko ndatenya iyindi public atari abarundi ndiko ndashika kure cyagenze neza twakoranye n'abartiste bakomeye mu artiste yitwa Eric Omondi yavuye muri Kenya muri 2013 kuvuga hari kera cyane cyo gihe ntiyari bwanamenyekane gose nawe twari cyo kimwe ejo kimwe nibaza yuko parcours uri presque imwe aransumba nk'imyaka 2 cyangwa 3 hanyuma ariko après naragiye indege ya mbere nagiye nuri indege ngiye muri Ethiopia gukinira community y'abarundi barabifuriza bashaka umunsi mukuru ukwikukira yego byari byateguwe na community baravuga ati ijya muntu tumaze imisi turaba Bujumbura akabikora neza aze atunezereze akina mu Kirundi hari abana hari batakizi neza babwira bati tubereke n'abana bacu yuko ibi bintu biri ngaha mu bihugu biteye imbere vya comedy ni wacu bihari yego nico giye kumburengira ngo warumva aho rero ndabona ko nta limit yari yego urumva nabona yuko imiryango iri kiruguruka je n'umuntu yemera Imana cyane nta abuhinga bw'inguvu iyo Imana ikugururiye kakwereka inzira ubicishamo kuko nta kibera ubusa jewe nabitanguye mfise imyaka 29 abandi babitangura bafise 18 ans 16 ans abaturiko turankadra bose bafise 19 ans 20 ans bitangura 29 ans aho abo tungana aho bageze kubyara naye ndi mu busore ndacirondera muri ayo makomedi ni kumva ni novuga yuko cyane n'umuntu nabona yuko tu Imana yuguruye tu Imana yuguruye Imana ikiranyereka inzira camwo rero nkabishamwe inguvu ego nkagira abagenzi bagushigikira kandi bigenda kumenyesha yuko uko duga niko abagushigikira n'abagutera intege bagabanuka mu ntango ugitangura no kuvuga toute la famille birifiye abantu bose bakwegereye muri quartier baragenda ku mashuri akavuga tujya turabana ujya n'umugenzi wanje twariganye ujya niki bakaguhanura bakagira ariko kugenda uraduga sinzi ko ari nka bimwe bya ntuze ari muri ivyo yavuze ngo baradukunda badufasha ariko tusaho tugarukira dutanguye kubarenga ngurumva ngiyo utanguye kurenga umuntu agukonseya petit frère urabibandanya ariko ugasanga petit frère atanguye sinzi ko no bijana muri yo we ariko ni ibintu naye nabonye muri mu buzima bw'iwanje naronse abantu benshi muri iyo myaka 2012 2013 abantu benshi bashigikira bampanura bagira iki ngiye muri Ethiopia ngarutse bakaca batangura kugabanuka buke buke nkoze publicité yatumye menyekana gose ya Econet yitwa Vyemere nivyo natamba kuri televiziyo ku mateleviziyo y'igihugu ndi kuri yari produit nshasha ya Econet wireless urumva bagira abarundura bazi ubu yatanguye kuyaronka aratanguye kwibabura agasigaye kayafise wa undi rero atangura kwibaza kumusumvya amafaranga niko kwigirayo asubira yaca kwigirayo aca kwigwayo ahubwo aca kuri kote ya critique niko abantu ni nature y'abantu niko bameze ni nature mbi sinovuga ngo nabantu bose ariko kenshi usanga
umuntu ari arakunda umuntu akiri hasi amuzamura kandi ni insta iri muri we yumva umengo ajya mu peti naho aza kurengana ajya ati najya nije na muhanu yagire gutya na gutya ugerege ujya n'umuntu wanje n'umupeti wanje me umupeti utakironkera umwanya atangiye kugusiga atangiye kuja hejuru canke atangiye gushimwa n'abandi igihugu kamumenya acatangura rero akantu ka ujya mupeti shana kimbona nakigira iki pourtant nta kimwe ubukoze ni Imana iba yuguruye Imana iyo yuguruye rero nuko rero byarabaye n'ivyo ndavyibuka ngenda mu Rwanda nkataha tugira ukumene vyagenze rimwe akora ibiteramo ndi kumwe n'abagenzi banje b'abakoriste benshi bagenda baragabanuka agasigara bake muri quartier kucyo nyene hagera naho rero nkora ibiteramo abantu twatanguranye nta numwe mbona ubu niho wasubiye kugaruka kubera nakuze rimwe turiko turavyara two turarera turahurira mu maza mbe twapfuye iki ariko uribuka ubugenzi twa dufitaniye sino ndibuka ko ari periode nagiye nyene ndakora ibiteramo harondera muri sare umuntu babandi banshigikira bamwe nk'aba coach bose baragiye ataco twapfuye kubera ka kantu nakubwira kari muri kamere y'umuntu yubonye umuntu menga araduza umbengo bashaka kugufatira bagume bagufashe gutya ku mutwe iyo rero utanguye kugira gutya baca barekura kandi mengo barahiye kandi baca baguha umugongo baca niko abantu bameze iyo ucitse intege rero horo ugira iki kugira ngo usubire nawe bimotive je rero iyo ucitse intege nk'ivyo byari ibintu byambabaza bikambabaza navuga banaka ariko nkavuga nta rero usubire inyuma n'ibikunda iminsi ya mbere urumva ucuzana kagira kakanu kuvuga ati ahubwo rero nimba ari uko bagenda baravuga ivyo kandi ari abantu b'abagenzi ari abantu babaki nta numwe aza mu giteramo canje kandi barabagenzi navuga ni ahubwo reka ndabici reka rero nkore ahubwo nkume ahubwo rero bambone rero ngeze urana hariya urabikora inyara kubikora cane gose gukora ama publicité gukora ibintu ama video d'abord niyo natanguriye ko yo gutwenza menshi uragira abandi bagenzi bashasha bagutera intege babandi bakera haca mwamufa ariko murahura ngo ubitega usigaye umuntu watari hari umugenzi wanje twakuranye niwe yakunda igeze kumbwira wewe byananangiye ko yabimbwiye ntabwo je bijya ibintu biranshisha no bantu bose kigingi ngo je biranshisha amaze no gushaka nagira byari kukuryohera kubera kambisa ngo ndayo je sinoza no gukora ngo zijya nkuru urazi ko je naziguhaye aravuga ngo ni arana bavuga ngo bijya byose yakina ngo yabidutekera ngo turazizi ngo nta gishasha ngo mwe mutamuzi ngo nimugende ariko ni bya bintu nyene nakubwira n'utundi tujalousie turi enfi mu mubiri mu muntu ndemanwa sanga wanashaka atamutima mubi ariko turi muri we nyene umuntu akavuga ati sigaye kuri level tureke na jewe murabizi umuntu natamaze gutanga uburorero bwinshi muri societe kungena ibintu bimeze umuntu birashitse araje arakubariye ati ndiko nkora ibi ntiza 10,000 no munsi nta cakunze ukamuha 10,000 hanyuma karengana agafata bus kabandanya ategura ico kintu yakubwiye ejo gitunze ni cacamo kigatera imbere wa muntu kenshi abantu kungene bameze aragenda mu kabara akavuga ngo yewe sha ngo yandenganye no munsi arantumurira natakubonye ibiyo biradugije bana yarahezagiye kuti ndamwibuka hirya ejo shango atagira n'amahera yo kujya rije ndamuha 10,000 none wasigaye anshako yure ni nature y'abantu hari umugenzi wanje niwe yakunda kuvuga ngo l'homme est de nature calculateur hypocrite et méchant rero kumva yuko bigarukire ngaho kabisa bigarukire umuntu nyene wo mwumva umufatira hasi apana kumva kwa duga ni ibintu rero bibabaje hari abantu babigwanya bakabitsinda no gusenga rero nanje byaranshikiye periode nini gose ariko haragera igihe turasubiza hamwe ko naco twapfa kabona baragarutse muri izi za 2022 2023 kabona baranshigikiye abantu babagenzi kabona baraguza imipira yanje mu bitaramo kabona ego je nibaza yuko sinzi ngira ansete mu mangira haragera igihe ati none hari terme mu congereza avuga unstoppable
unstoppable nuvuga ngira nahagarikwa twaramuhagaritse byaranse twaramuciye intege biranka naho zidahera nyene n'ubu ziguma ariko agateba kabona woguma witwenge je ko nico nsaba Imana abaguca intege uratwenga bitwengera karengana. Okay, dufite ibintu biduhanze byinshi mu buzima ku buryo iyo ugiye muri quelqu'un adisa umuntu yakuze kwibi yageze ushobora no gusara. Alors turafise tuko turondera ukungene tujya ukungene tubaho aho tuba ibyo twambara ibyo tugize iki muri bino bihugu byacu atari ibintu tora facilement. Rero ucyushiramo n'ibindi bintu tuza rero gacu vyima amatwi umuntu abubona ukamubwira ati gute mu meze neza karababaza cyane karababaza ibintu byo gusengera ko bwoti tiwa mujama nirirwa ndavuma ndabiri kumwinanya anguye mu nda n'ubu bariho bari abantu bavuga amajambo mabi ariko je duhuye kandi mba ndabizi ko wamvuze nabi kuko abantu urabizi abantu hari umuntu avuga nabi akabibwira abantu sivyo hariho umuntu avuga nabi bibwiye abantu azi ko muri abo bantu hari umuntu avaza kumubwira hari uza kukubwira kubera agukonsera turaraba neza hari ibintu yavuze numva ntona bikubwira byaba ari umugenzi kuko abazikombye uza gukomereka atari kuraraba abagenzi mugenda na sibose hari rero n'uwundi muntu abitera inkuru gutyo atanazi yuko ari umuntu ngaho azoza siwe mubi jujya nawe nanga ni nka commentaire kuri Facebook ayo nanga aho uvuga amajambo nanaki umubi ni wa wundi yumvise inkuru akacaza ari wako akakujomba bajyane nibo babicana je murambona abantu bandungikira umuntu yanditse ibintu bibi akacagira screenshot muri groupe akaca kindungikira gutyo ndayikuye mu yindi groupe uraraba neza mu wenyewe arazi neza yuko ivyo bintu babimwanditse ko byo mubabaza ariko arafasha aragize screenshot arabindungikiye rero mu bintu ujyagize screenshot ujya byanditse ni hari naho kenshi usanga tutanazi nani ariko yafise nimero yanje nuvuga quelque part yavuze ati akamusino kararana reka ndakamurazimwo karare karamujya uko urashobora gusoma ikintu ku muntu hanyuma ukamubwira ati mutari ibintu nasomye muri groupe runaka yana bari kuvuga ibi nibi mu muco w'ikirundo urabizi umushikirizi w'igitutsi niwe mutukanye bari ko sans toutefois kumbwira ama details yose rero faut faire attention abantu nkuko nabivuze ils sont calculateurs et méchants hypocrites bavyo barakina ko ko arabagenzi ego bara cengi yundungikiye ibintu nk'ivyo nabwira nti none intention yiwa uretse uyabivuze intention yawe yari kugira ubindungikiye wabindungikiye kugira binyungu ahubwo none ugwana navyo gute kugira ugumana positivity donc gusenga nta kindi mo frère nugusenga hanyuma hariho na nature y'umuntu jewe ndi umuntu ushobora gushavura iminota 30 ndiko ndavugira hejuru cyane ndiko nshavuye bikaca bihera cyane nkacavuga nti ibintu ndimo nibiki kuri kifisi humeur ije gute bitarenze no munsi nagize humeur mbi kaduka umuntu yatevye twahanye rendez-vous ya 10h ashika 10h30 na muri 30 minutes c'était mu telefone muta none ukumfata nki kuno kugaya umuntu ugasanga uramubuske gato ari kukoresheje nyine ijwi riri hejuru ariko nkumfye nkacavuga none nkibi naje murancegwa sinamukariye cyane nkamwira nti bro sorry sana ariko nawe wasarije ngashira mu blague acabera ni iyo dushavuye iyo turi muri mbi niho dukora tugira ama reaction maburabizi niho umuntu agira decision mbi niho umuntu ariko iyo uri muri mood ya bien uri mood yo usanga ibyumviro biba positive rero ni ibintu dusengera hanyuma na nature y'umuntu just n'umuntu ari cholerique cyane n'umuntu ashavura gose ndashobora gushavura kandi ishavujyanye n'iribi ariko biheze hari n'abantu bakunda kumbaza ngo urashavura n'umuntu ashavura rero umuntu ashavura kandi je nshavuye turabivugana ku telefone kumva ko nashavuye ego nkabisohora amameje kubisohora nta debate ejo duhuye ndabwira ni mona misori sana nani nararengeje vraiment ariko nawe urasanisha make amema bayabonye ati kidingi gabundi kuko hari abantu bibaza ko tabwenge tugira canke turababufo mugani uraho abantu nyene bo kugira ivyo bashatse kuvuga ivyo bashatse kubwira ico ushatse ku chokoza kugira amajambo yose
c'est ça quelque part il faut ko recadrer abantu kamwereka ati suko bimeze. Okay, reka tugaruke rero 6 iragoye kuronka mbwa kandi iragoye kurambana we kuva za 2012 n'ubundi mu bakomedi b'abarundi wa mahejuru hari abaza bagasubira inyuma hariyo nabaza ni byavance kubera iki kigingi bya mahejuru ibanga niriye. Bon jewe ibanga riragoye kurimenya ariko jewe ikintu nibaza kimwe namambwira nawe petit frère ibi bintu nimba wabijemo kugira uronka amafaranga uzomara kabiri, ibi bintu nimba ubikora kugira umenyekane uzomara kabiri, ibi bintu nimba ubikora kugira wigane uzomara kabiri, canke kubera wamvia ivyo naka yaronse via ibi bidukora umwuga uzomara kabiri. Par exemple nkunda gwen karorero kavuga ati jewe ndashaka kuba nuvuga gute ndashaka kuba umupoliticien kugira nanje ndonke pick up n'abapolisi bangendanira inyuma. Uvuga nta passion ufise muri politique ariko wakunze kijya kintu c'imodoka igenda bamuvugiriza ifirimbi kugira bamuhe inzira. Nibi bintu rero nuko rero hari abantu babizamo kubera bagera bati ndashaka nanje ndashaka kurongora mbe ngaha ntonga imodoka ndonka ibi nka kujya nakameze ivyo nibikunda canke ndashaka kumenyekana nanje nje kuri pancarte canke nanje nje ahantu bamenye ahantu hose nshanzi bazi baravuga ati naka aho nibikunda. Ibi bintu bikora kubera urukundo bifitiye kubera biri ni passion ni ibintu biri muri wewe ni ibintu biri sinzi ko ngenda bigusigurira uje kubikora none abikunda hama ntabironkemo mukate uwo muntu nawe ntabironkemo ufite ni ntabikuremo ikintu na kimwe donc quelque part nukucaraba atabikwemo ikintu na kimwe nukucaraba muri bya bintu bine navuga. Hari ibintu byitwa illusion vocale nkugane umugenzi wanje yakunda kubitubwira bakunza kubikoresha mu bantu bihebera Imana. Umva illusion vocale no kuvuga nabujya mu kirundi bavuga ngo umuhamagaro. Umuhamagaro rero hariho urashaka kugira illusion y'umuhamagaro. Illusion y'umuhamagaro no kuvuga illusion umva ico bisigo illusion no kuvuga ivyijiji urashaka kugira ikijiji yuko ufite umuhamagaro ukaca usanga ndagwe nka karorero hari abantu bagenda mu gipadiri kubera bakunda kumwere padiri avuga bakunda n'ijya kanzu kugenda abapadiri bavuga gahoro gahoro ariko nta muhamagaro w'Imana baronse canke kungene bafungura neza kuri diocese canke kuri paroisse bafise ibintu bimeze nivyo bakunda kubikoresha muri iyo way. Rero abantu benshi rero no muri ibi bintu dukora ni nka bijya nyene umuntu akaca agenda mu gipadiri ngo naka yarinje mu gifaratiri ngo yarabivuyemo byaramunaniye kubera iki quelque part ari kintu cakujana wewe wibaza ngo umuhamagaro w'Imana kwihebera Imana ari ugasanga hari ibindi bintu wakunze atari umuhamagaro nivyo bita illusion vocale illusion y'umuhamagaro. Rero nibi nuko urashaka kugira illusion umuntu ashobora kuvyitira ati ndafite umuhamagaro hama ugasanga arabishoboye muga by'ukuri ugasanga ariko si umuhamagaro muga ugasanga arabishoboye. Bon urumva nk'ibi bintu biragoye urumva nkunda gwe nk'akarorero kugira abantu bavuga ngo kariko karigungana ngo none ngo nibo wenyine atwenza si ndagwe nk'akarorero hariho abantu batwenza muri quartier twese turabafise cyane gose kwanzi banashumba bana ndakunda kubibwira abantu mbega murazi yuko twebwe je sindi wa mbere atwenza canke mutima canke abatwe tubikora si twe dutwenza je ndafise par exemple umuntu anwenza cyane gose nkakurura na musozi ariko ntaja kubisena nuko atahisemo kubikora nk'akazi nukuvuga twe nitwe twabigize umugo nitwe twagiye imbere ariko suvuga ko twe turabambere ariko suvuga ko twe tubishoboye gusumba abandi ni nkukunda gwe nk'akarorero muri Miss sivyo je niko nkunze kubivuga muri Miss hari abagenda hakabaho de preselection bakavuga bati twaronse abakobwa 300 aha bizohera dutoye umukobwa wa mbere ariko umukobwa aza muri les 300 mais ntumbarere yuko les 300 ari bo beza
hari abandi benshi bataje, abana b'abakobwa beza igihugu gifise badashobora kuja muri ivyo vya Miss kumvo zabo, sivyo? Nibi bintu dukora rero nuko nta hantu uragenda ukavuga ati ntibishoboka, uyu muntu arabaho, uyu muntu mwiza nk'uko arabaho, kweka ataja muri Miss, kweka ataja tukabona amasura bamwe tudakunza kurumva n'ibintu ni relative mu bintu byo kubona ubwiza, ni nubwo urashaka kubona umuntu ko ari mwiza, je nkabona ko atari mwiza cyane, twese turi mu gashoko k'Imana ntagira bifata nabi, ariko nivyo rero umva hari umuntu rero twe twagiye imbere gusa, hari cyatumye tuja imbere ariko nukora pa yuko muri quartier turafise abantu qui nous inspire, hari naho bafise umuhamagaro wo kumbarira jewe nkaja imbere kubikina, ibintu byose biragabo rero. Iyo jewe ndiko ndahanura cyane ndiko turiko turigira hamwe n'abandi, ndabwira nti quelle est ta passion yawe ni iyi, mu jeune wese ariko arankurikirana passion yawe ni iyi. Hari uturero twinshi usanga abantu binyora, nk'ubu par exemple nka wewe ndakuravye umujero acari muto, umpaye jewe YouTube yawe ndashobora kuraba, ndibaza ko nshobora gutora passion yawe. Passion yawe ni ikintu ujanwa usanga wagiyemo atanguvu bishizemo, atabwenge, ata programme, ataki. Fata telefone uno munsi ndanditse ndiko ndabarari amakurse y'imiduga, ama passion iri mu bintu bya automobile. Ugiye kuraba kuri YouTube hari ibyo bita ama algoritme bica biba ikintu gumuraba cyane, nicyo gice kigaruka. Gasanga umujene mu mutwe azi yuko ashaka kuba umujournaliste, c'est channel, sivyo? Channel ya YouTube, ariko mu buzima yamarika araba ibintu by'amadanse kuri YouTube, yamarika araba ibintu by'amadanse, yamarika araba kungene naka yatambye neza gusumana, ariko kubera yumse naka yuguruye channel ya YouTube, carondera son frère ari buraya ndungikira kamera n'ama micro, nanje nigerageze ngaha. YouTube irahemba, uravyumva? Ni cyane nakubwiye YouTube irahemba, kwigana aciyigana. No, YouTube irahemba, ni kimwe nakubarira ni ubigiyemo kubera yumvise hari amafaranga, ugiye par passion. Kintu rero je no hanura abantu, umuntu wese azaramenya passion yiwe. Kandi rero ikindi kintu naco agira kumenyesha iri kurakora ikintu uri passion, iri kurakora ikintu ukunda, mengo nturi kurakora. Usanga ni ibintu biba byoroshe, ni ibintu biza biri spontané, ni ibintu biri muri monde yawe, ni ibintu aho cerveau yacu nasanze duse cerveau ibika utuntu twinshi cyane à notre insu tutanabizi. Jewe hari umuntu ashobora kuza ngakicara kamera ati biteke gini sawa ego, je rero nuguruye ihinguriro rikora jus, akiri karambwira ihinguriro rikora jus, abantu baba baje muri ibi bintu direct canke abayobozi, ashoka mu mutwe ariko aravuga ati facture ndamugirira ngahe, ariko jewe ibyo oye biza hanyuma gose, kuko uri kurambwira jus nkamaza ni jus y'iki, jus y'amawungo canke y'amatunda, tukaba tuyikorera mu ntara ya Ntoze Mwaro, Mwaro aho nyine jewe ndiko ndacapa ya video wifuza kumukorera. Ibi yamaze kubujya heza kuvuga rero n'ibintu siho mbandi ndamubwira nti utareho script ndonse, scenario imeze gutya, azobara abantu nzokoresha abantu bane, abo bantu bazova mu nzu biruka bakoma induru bakanguka niki hazocaza umuntu akorora ibintu hejuru gutya na gutya, ati ibyo bintu byumvire gute. Niyo passion, ikintu kiza kiri muri wewe bikurimo sose bw'umukriya, si ibintu ugwana navyo, si ibintu ugirana. Hanyuma par après rero nkiro truva wa muntu rero ngiye kumubwira ati banzu rindi wisanze nk'ibi bintu dukora biri no mu migambi yanje. Ibintu dukora hari ibintu artistique, nuko urumva umuntu aba kiri kari yubaka. Je nuguru agence ya publicité, en même temps je fais les facturations, en même temps ndakugirira scénario, en même temps ndaja kuri terrain nkakora. Misanze ngaha aye hategeza kuba ariho mu directeur, kandi bizoshika ni bukebuke. Umuyobozi niwe avugana ati genda muri direction, niho bakubwira ibiciro d'office. Hanyuma jewe nkaba ndi côté hariya en tant qu'artiste,
amatarife bigenze gutyo niko bubaka amashi ure ni mu ntango amemtani je amemtani byose ariko par après kintu nshakura azuba ari agence ikomeye aho usanga hari umufisi muyobozi fisa abartiste dukorana umwaka wose n'umugambi wo gukoresha benshi tukakrea platform aho bose bumva yuko ataco ndiko ndabajyana dukorane ndabaha ama proposition y'ama contrat dushobora gukorana kambarira tarife yiwe ndavyifuza nibaza yuko ibyo nzobishika kose no bivugira ngaha tutarabiheza rero nuko biba bimeze ariko rero kwa kundi ndakubwira ndi nubwo tuko dukora ibintu ibintu tugerageza kubitondeka ejo batoyi bacu bazosanga ibintu bipanze ni bimwe nakubwira ya passion n'umunsi meze gutya ndi kuri vola hari umuntu aguma telefone ambarira ati none pub yanje kubera nifuza kumuha ikintu gishasha ntayo mfise ngambira ndagusabye urindire nta inspiration ndagira ndi mwibarabara ndi kuri vola puf aza numva ikintu kije rero nk'impanuro ngarutse kuri impanuro z'abatoyi bacu bashaka ntukora ikintu kubera wakibonyemo amafaranga bashobora gukora kubera wakibonyemo amafaranga ariko nagwe nk'akarorero hari abantu benshi babifuza kudandaza ariko urazi ko kudandaza ari passion cyane umuhamagaro ni ikintu kiri passion ikintu kiri muri we turashobora kugura boutique ejo nagiye ahantu ku Mutanga Sud ndamwibagiye izina naye kumugira aga publicité yarangyoheye cyane uwo muntu n'ahantu ku Kasoko uciye ku Mutanga Sud uja kumugoboka ahantu hose baragurisha ama unité ariko hari umuntu bita kwa Ejide nimba nihetse naratangaye cyane ariko ndoneka kamahera bose ima naka urana ubuye zaraje ari nyinshi ima urafise inoti ima rimikashe akarabyo biki hama ndabaza none nuyonye nabidandaza tireka uyu twese sinzi cyo duhaye garafisa amaraso afise igikundiro afise uzeni wa muhamagaro ari passionné rero undi muntu aciye ashaka kugira ngo ngire nkawe kwigana ni we urafise ugiye kugira nk'icamugenza urafise ikindi kintu ciwawe rero ntugakora ikintu kubera ushaka gusanga naka ushaka kumera nka naka cyangwa ushaka kuronka ivyo naka yaronse yaciye muri iyo nzira gikore kubera wumva ko ari ikintu kirurumba muri wewe gikore kubera wumva yuko rero amahirizo ntazobura cyo gituma hari abahaza bakabiheba hari abantu twakoranye manuze barabiheba hari uwo bicaye dandaza izo ngabire zayo je namandiko ndayivuganije ndifuza nk'umuntu je yo propose ati abamaze kumpropose bose nsanga vraiment n'abajene bakiri bato ibintu banyandikira nsanga n'ukuri imana bari kuwacine hari uwigeze kuza nsanga afite ibipapuro bingana gutya aravuga yicara ngaha aravuga ndavuga ndarindira akantu kari ingenieux niko bavuga ibi bintu byacu ni ya angle nakubwira ya angle itandukanye abantu bose aho baraba ndabwo nk'akarero ushobora kwiyumvira ati jengire nkore blague kuri lift lift sivyo lift ni ikintu twakoze tuzi twese yego kandi twese tumva ko ari normal iyo ni angle y'abantu bose angle abantu bose babona ati n'umuntu bagenda ugahagara kagira gutya umuntu agahagarara agutwara sivyo muri comedy rero dondera yindi angle ukungene usigura lift abantu ku buryo baza kugira ati yego parce que kintu nagaye kandi byavre par exemple tu peux créer kuvuga ati aka kantu kagutyaye na kantu kerekana ati niyo ngiye nanje niyo ngiye ariko nta kintu nk'ibintu ibintu ndiko ndakrenga akantu kerekana ati niyo ngiye geste ya niyo ngiye bisigura yuko ndagutwara ni ibintu twishizemo mu mutwe byaramaze kuza comme agaformule kamaze kuja muri cerveau yuko umuntu akugiriye gutya bagusabye lift nayo bisigura ikinyunguruza none aka kaboro umuntu yagakreye nimba kakerekana kujayo ndashobora kukwemerera ni niyo ugiye okay acha mbanda ni information nkayo ati niyo ngiye ariko nawe wambariye ati hagarara ngiye hari sasa urabona ni guhindura angle y'ibintu kuba ati musazo hari akwiye par exemple yuko turondera ikindi kintu cerekana sivyo ati ibana nyunguruza ngiyeyo uriyo kugira bize gucya niyo ngiye ayo ugiye sawa naronse nko ndi avuga ngo ndagwe nka kandi karorero kantu kanyoheye cyane
urabona ngo turi mu mpera z'umwaka abantu bose bifurizanya umwaka abantu mu kwifurizanya umwaka bigenda birahinduka arabavuga ibi bya kera abantu benshi bakera bakunda umwaka mushasha ariko umwaka mushasha n'umwaka mwiza ni ibintu bibiri bitandukanye umwaka mushasha ni information mpaye nta suwe irimo ntacyo kwipfurije oya niho ubwo umwaka mushasha ndakubwira ni yego kabisa ni mushasha none hama ariko umuntu avuga ati umwaka mwiza uyu twinjiyemo umwaka mwiza ndakwifurije umwaka mwiza ariko twakuze twese twumva mu mwaka mushasha none ni hama 2026 umwaka mushasha 2026 none suite ni me turabizi neza ko muri societe umuntu yakubwiye umwaka mushasha ni suwe ariko nta suwe gisa na Jack ndi abarundi mukora mukanya bavuga ngo bwakeye bwakeye yego mugabo nta kindi none tugiye ariko mwiriwe ariko nibaza yuko nibavuga bwakeye agira ngo bwakeye ariko kabaza kabaza rero ni bwakeye mwaraye ijoro mwaraye neza bwakeye yego bwakeye kabisa miguye umuntu uti twaruzi twajyanye twabonye rirenga twabonye ijoro turarimaze yakwaje bwakeye yari amahoro bwakeye tangorane mwiriwe navyumva rero ico mwiriwe neza mwiriwe n'umuntu yubwira mwiriwe nukuvuga mwiriwe atangorane mwiriwe nibaza ko ari ibintu bya kera urazi ko yigeze kuba amafa kera ayo mazina y'abavyeyi bacu usanga bafite amazina nyene yo gutinya urupfu nizo nayo mapfa yabaye aho abantu rero indamukanyo zagenda zirevuriwa mwiriwe atawupfuye iwanyu urumva naho batakongera ko mwiriwe atangurumbi mwiriwe bwakeye usanga abantu bapfa barapfa inzara ibikibigoyi ingwara zidakira rero hama monsieur Kiginge mengo nabonye idimanche mengo urumuri invite muze muri yego ni platform nziza cyane kandi Jean Courage Jean Night Comedy yego Jean Night Comedy yatanguwe n'umujana atari n'umukomedie yego yitwa Mahinduka je twarashoboye kuronka kajyo kuganiye birandyohera cyane kuko uyu mwuga uzotera imbere ndakunda kubivuga cyane umwuga uzotera imbere umuzi zo dufise ama comedy night ama comedy club nako nko muri chaque quartier nkuko mu bindi bisagara bimeze mu bindi bihugu biteye imbere bimeze nuvuga vendredi ukuwe karaoke zabiri nifuza yuko n'ama comedy club yogwira niho rero impano zironka espace zironka umwanya ikintu hati yakoze ibihugu byinshi birabifise mugabo kuba umengo nticyavansa gose dufate n'abarundi batimvamo ivy'iwabo cyangwa biwabo cyangwa niba giye basore bariko rabikora batabikora neza mu experience jewe nibaza yuko sino ikritika kuko sindajaye namaze kuraba kuri YouTube ku munsi wa Mungu ndatumirira abantu bose karibu ni kuri clinique haroroshe cyane haruguru ya Nema cyangwa clinique mwikorosi weje akadoda ni kabisa muri mwikorosi na hantu bita ku muganuro hakera ngo les amis di naratangaye cyane rero nibaza yuko aho oyi namara kuhagera niho nzoshobora kuvuga ati ibi bintu ça évolue pas je narinzi ko vyevolue kuko mazi imisi yanukira ama affiche mbona ba jeune hari umujene yitwa Casuel nabonye la fois passée iri ansabye ko noja ntibyanankundira rero sino nta byinshi sinzi uko ngene ça fonctionne ariko ico bikoze nogira ico nshikirije akenshi ibi bikorwa n'ababikora yego kubona bikora kubera iki kubera ubuzi parcours waciyemo sikumuca intege uko akoze ikintu cyagoye abandi benshi kandi nifuza yuko yo gucona gwira nimba yashoboye kuhasambura aba jeune comédien ni ikintu ciza cyane kandi ni ikintu ni n'umu entrepreneur kandi urumva kizoje gitora n'abandi benshi bafite izo mpano l'objectif ni uko jewe nimba ndiko ndategura un événement cyangwa ndiko ndategura platform nuko umu artiste umwe mu bo turi kumwe nawe agenda akagira platform muri quartier wabo sivyo Musaga Comedy Night Kanyosha Comedy Club Mutanga Twenga ijoro ryo gutwenga Mutanga by hosted by canke sinzi
nukuvuga nitugume muri kaga cercle wese agende kubera aho muri quartier ari baba petit bazoza par illusion basubira inyuma baheba ariko ntizoburamo umupeta afise ngabirano pafise impano ucumugwako acakura nuko muri Kenya byagenda rero kuri ico sindabizi nta byinshi nabivuga gusa par rapport ya handi nuko uravye Churchill ikora umukomedien uravye Merci Gen Z ni umukomedien uravye muri Chekatu muri Tanzania ni umukomedien uravye andiko ndabwira ama platform yagiye atangura nkuko kwa Mahinduka niki uravye Ntwenza nanje ngaha nubwo nta umwaka niho ngiye kuyikora régulièrement chaque mois ndi umukomedien ariko nikicobuza yuko je ndaza aba entrepreneur bubakisha batigeze biga byo engineer yego akakoresha abandi gusa nibaza yuko byosaba yuko ashiramo inguvu akabimenya akarondera ukungene bagira ama repetition ndamaze kuraba une ou deux vidéos za Mahinduka bya Buja Comedy Buja Night Comedy Buja Night kwera hariho Buja Comedy Club nayo kuri Centre Izuba bisaba repetition kuko nakubwiye ko ari bya bindi haza abantu bama imici itandukanye we hajya none nawe ugira ama repetition ndabagirisha ama repetition ku giti cyawe iyo hagiye uri kurategura ndafise nka evenement runaka zojamo cange zijya nka Kigging Sama Comedy horubira jembo wewe repetition simaguruka ngo nkine ariko iyo turi kumwe nabandi ndakina nandi ndabakinira ivyo nategura mesino jewe imiteguro yanje ni iki gitabo nukuvuga ni guca ni kubera tuba inspiré par la société ndashaka kuba ndiko ndaba ibintu byabaye muri Venezuela nkavuga ni c'est l'actualité ko ikintu kina kan nkaka pampa ego hanyuma cyakanya nkaraba Trump arikavuga iki papa c'est ça ni niyo repetition yanje hama rero ngeze muhira nkasubira nkabusoma utuntu nanditse kuko je ndiko ndasoma ibintu nanditse ndabona ukungene nzona bikina rero repetition nyinshi bisaba kugira repetition nyinshi wowe ni mutari mu comédien rondera umuntu ari dans le domaine ari muri théâtre ya des metteurs en scène et tout abagirisha ama repetition abagirisha ama repetition kabiri gatatu amani wange kubwiza ukuri umuntu abona ko ça passe pas uko umuntu muri 10,000 naho byo bibiri aza agasanga ni ibintu by'usharabya canke n'umuntu atazi ivyo ari ninde bamaze kubona umuntu abwira ati ninde ndani nkujye bamuretse ngo nje hajya kuri sinuko Imana yenda musumvye muri public birakunda kuvayo ati ajya haya nanje iyo baminota 2 namusumvye none bijya bintu urumva c'est ça quelque part suguca intege ariko no kuba realiste hanyuma abarundi turafise iyo défaut abarundi turafise défaut kuvuga kwemera ibintu byose faut kuba catégorique iri kurubaka ikintu ushaka ko gizokura faut pas kuzana ibintu bya byose rindira wewe ntuza gukina ifo yuko pofina neza usubiramo neza sketch yawe hanyuma igira hari wewe uri kuratanda muri Kigingi urigana cha tubona Kigingi plus gusumba wewe iga identité yawe wewe tubona mutima cyane tubona naka cyane gerageza kugira identité yawe muheri imwe uraba kungene comporter devant public kuko kinira abantu bane n'ukungire sisa nibikogwa rero si guhamagara sinzi rero kungene babitegura sinzi kungene ariko je les encourage ndamwakoraje Mahinduka ndamwakoraje kubera ni initiative ahantu bitoroshe ni muri centre ville abantu bafata ingendo ni dimanche soir rero hari benshi bataba babishoboye hari benshi bobikoze batarabikora courage kuko dukeneye yuko ibi bintu dukora tuba benshi baba benshi tutabaye benshi uyu mwuga azogira igihe uzima kabisa ego